bakitangwa kubona ihagaze batangura gukura amacapuri batangura rero kugira ngo ariko aravuga byo bisabisho bagiye bazunguruka mugabo ntibayegera ndabarira musaje ikubita ijyanzoka buryo je no ikubita warika waruka ugera ubona inzoka ihagara nk'umuntu zukuri yarahagaze kandi yari ifise kugerigere umutse ngaho ibyo bibazo tuzokwigera usanga kuri garaje je ntiyongeye gusoma ikintu ariko amasaha ku mugoroba ndahaca niruka muravyumva kuko haba hari ibisigo bigeze gukora je ndahaca niruka sinumva nuko ntekane ndigaho kurigara ariko gisanga umwana w'umukobwa hariya kurigara usanga ariko agenda yishimikije abantu b'abatama ndabivuga n'abatama mbere bagomba kumera kirimo gaci henzohina navuze nzomugushura no jaje aje kunyitsitako nzomushura ari ibintu abantu barendeka bakarendeka abo udayibona ariko none wa mutama wewe abona imyaka yiwe akaza kwitsita ku mwana bitangana wewe ararondera Intahengira Kamaro TV. Umwami Yesu arineze niwatanga amajambo unyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera Yesu arakinga. Utame wakagutime urira utame wakagutime umuriro kugicaniro utame wakagutime uwo muriro Mugoro biganza mwese turamukanye mwiriwe mwese amahoro anje ndashimira Imana ko nemero kongera guhagara mbere y'ikoraniro ry'Imana Yesu aragaheza gito kuba tukiriho ni ubuntu bw'Imana si kubwatwebwe sibyo iyo mubona dushinga intahe twa tunezerejwe nuko Imana yatugwaniye intambara rero je nanje mpagurutse shinga intahe byinshi novuga amazina nitwa Nifasha Jacqueline bise n'itazirano ryitwa ngo njo abatari banzi mfise igitazirano ryitwa njo uzogira ikibazo cy'iryo njo azombaze ejo icyatumye nitwa njo ugahagereye ngani izina ry'ubuhizi urabyumva ahaganze muri bisanzwe iryo rya njo ni igikoko kiko kirakwikana wa mwana ngo amuteruye ese bayaciye avuga ati njo rero je nanje nitwa njo kandi bari impamagaye no ku telefone benshi bazi njo ntibazi Jacqueline cyane Nifasha banditse njo rero iyo ni izina ry'igihizi ubuhizi yasashimwe rero hanyuma rero turashima Imana intahe tumaze kumva Yesu yakoze hanyuma nanjye ngomba nongere ko intahe nkeya bwadukoreshe imyanya rero ngomba shinga intahe iyo ntangurirako ngomba ntangure intahe y'ikintu Imana yankoreye muri iri yinga riheze sikera ni riyinga riheze ry'inyuma yiri turiko abona ko tinyagasasi nashinze intahe ukuntu nagwanye urugamba rw'imbwa iyo mbwa nari mvuye kurusha gukubisha boditurutse hagati y'imva ahantu bahambye abantu babiri bahambye aho hantu bahambye umumama n'umuhungu wiwe hanyuma rero iyo mbwa hari akayaga ko ku mugoroba nyine muko burahuribiriza iyo mbwa mbona iturutse hagati y'izo mva
kamangira nimbwa nyene iragenda jere mugabo nca mbona iza ingana rero ndakira ikintu cyo kuyitera mugabo aho kwiruka ikiguma izingana mugabo rero nkibona ico gitero ngira ni igitero giheze rero ndaza nshitse ruguru ikirankurikira ndiko ndagereza muhira iragerageza gukubita kuzunguruka irazunguruka iyo mbwa izungurutse aho hantu nababwiye n'abashingiye ko haheze akanya gato nazemo ntahagaze umuntu turi kumwe kandi uwo muntu naramumenye turi kumwe rero ngomba mbananiriza aho nyene rero muri iyo minsi nyene yo kuri Riyinga hari umunsi wa gatanu mu masaha nka ya 8 canke 9 sinabisa mugabo ni muri ayo masaha nkari nyene hanyuma rero je nayisanzwe ndahantu mu nzu hanyuma rero umwana wacu mutoya yiga muri gradienne urabona abana batoya ko iyo hari imihana myinshi bagenda gukina ashaja gukina mu yindi mihana mugabo ageze gutahaje acasanga mu irembo hagati hakitse ikintu c'inzoka nini nyamwana rero ko atarasanzwe azi ko ari inzoka acaguma avuga ngo igikoko amagara abandi bana nyene bari basanzwe bari kumwe hanyuma rero nyamwana akivuze ngo igikoko abandi bana nabo uwo mwana dufise wumva ntasanzwe afise ubwenge neza nta bwenge neza kuko naho muri gradienne aramaze kuhahitira kangahe kuko niyo umwigisha ariko aramubaza we acaguma aza kumwereka ko bamwambitse impuzu mwihangane urumva mugabo turanezerewe ko tumutunze uko nyene ko twamurose uko tumutunga uko nyene tukamusengera Imana izomuhindura hanyuma rero yaguma avuga ngo igikoko kuko yarabona ko ari igikoko abana rero bacavuga ati iruke kuko bari bayibonye ko ari inzoka batiruke usubira inyuma hano bavuze ngo iruke usubira inyuma nyamwana caragenda ntibamenye yaroye mugabo abandi bana bacabaza kumpamagara muhe bati hariho inzoka iri hagati mu irembo bati kandi nyamwana yitwa Shanisi bati kandi Shanisi yavuze ngo igikoko ati nayo yacirirwa ntituziyo yaroye rero jewe nca ngenda ngiye kuraba inyanzoka mugabo iyo nzoka ibikimbonye ubwo nyene ikitangura guhagarika umutuku ikitangura kumvuma rero papa yari muhira na musazanje barahamagara ati ngo muranga igikoko kiri mu irembo rero abo nkuko bamye babivuga bamwe basenga mu Gatolika bagitangura kubona ihagaze baca batangura gukura amacapuri batangura rero kugira ngo ariko baravuga bya bisabisho bagiye bazunguruka mugabo ntibayegera ndabarira musaje ikubita ijya nzoka ujya je no ikubita warika warugera ubona inzoka ihagara nk'umuntu zukuri yarahagaze kandi yari ifite ikigerigeri n'umutse ngaho irahagara papa nteye nzoka nyine muyikubite none mugomba ntigendagiye kurondera wa mwana iyo yaroye jewe rero nca ndayisiga hano ngira ngo baca bayikubita nca inyuma nja kurondera nyamwana iyo yaroye hanyuma rero ikintu cy'igitangaza nabonye nyamwana ncasanga yagiye kumbe n'ibintu byamwinjiyemo yaciye agenda kuri yambaye wa mutamakazi akaryamaho aryamye ko je sarutse nsanze aryamye ntangura rero ndabona neza ko zatonze ntangura gusenga avuga mwizina Yesu njya numva naje umutima uraranduze yera yo gufatanya mwana ngo ndamukure kuri nyamba nkabona izo sigitangwa kugira ngo wafatanya ko nkabona agira mfata ukuguru mfata amaso ku wapi kukana haguma amezi kugusa ntabwo itugora ndahamagara Shanisi nibiki Shanisi haguma amezi ndamuterura ndamucancanca inyumuku ndagenda mushikana muhira ntangwa gusenga kurasi bivuga ngo ugusenga harimo ububasha urumva rero ntangura gufata umwanya wo gusenga ndisengereje ubwanje nyene kuko hari ibintu abantu bafa kugurukirako aje so gufa kugurukirako utiyejeje zirakwinjiramo nawe je ndafata umwanya ndisenga Imana unyeze n'ukuri urabona urugamba uko rumeze kandi ahatari wowe umfashije ibi je ntabyo nshobora ngaho Imana ububasha ndasenga
ndafata ya nyamwana ndamufata mu mutwe ndahagura gusenga. Mugabo rero umuhira batakangwa kuva ngo hamagara abana urumva hariho abantu tubana umwe yitwa Shemu bacuro bana rero abantu batihanye baranamucurika mu kumuvuga bagaca bavuga ngo Shwemu bagenda hamagara ba Shwemu bahamagara abantu jewe ndabahindukira nti mwe mwarase kwihana kandi bisase kutoka amafika guhamagara ba Shemu ba Shwemu nayo mwarihaye nyuma muri ko murafasha urugamba nti rero jewe ureje ngo mbasenge abo muri ko murambara hongeye kuromba ni kandi Imana twamaga turi kumwe na naka nayo nyene iri ngaho ndasenga kandi nafashe umwanya munini hamangira ngo yanzoka bayikubise kandi ratari handi mwirembe hagaze bwa muntu bibaza kujya gusenga uhanga irumva nyagisigo kiracari ngaho mu ndembe wowe uje gusenga ubwira ngo nyazoka bayishe mugabo kiri ngaho mwirembo nyene kirahagaze ndasanga mugabo nkumviye muhira mu rugo bavuga ngo hamagara ku musaza waze barabiba ibintu ngo ibintu bariko baratungika ngo no kumurango naho umwazaniye ko aze barungikamo ko mwaramuvuga ngo je nivyo nigira ntiwe murabibonaga ntibure harageze ko Imana yerekana ni kandi aho utihanye murapfa mwese papa rero ndabona atanga kuvuga ngo zana yacapfure zana y'amazi aheza agiye yarageze ko mutaka narageze ko mutaka amazi aheza agiye amwe kwa patiriga amwe bahezagiza hariya kwa patiri ngo mwese muhinga ngo nimwakire munywe ngo nimunywe amazi yo kwa patiri bije ntayo nyufa iyo ngo masenge gusa ndasenga nyamwana mugabo akaguma mbona kwijisho riguma rigenda mugabo ikintu Imana yari yankoremo ku gusenga ndamuhamagaye yari itavye acatangura kumbarira kuko yari umwana nampunda acambara ngo nabonye igikoko umwirembe mugagejeje kuvuga uko nyene atasubira amaso caragenda amaso acaguma kamira ukungo ngira ukuboko kazamona kuratakaye izo siri yatakaye niyumvira mu mutima ntoya ngomba mbanze cyo gukubita ya nzoka kumbe niguma irungikizo by'umwana biguma bimwica ko basa kuyikubita ngifashe igiti ngo ndayikubite nzamona papa sinze kumfata ngo ntoyikore ari ibintu rero nanagumye ngira ngo ndaharira ngira nti kumbe sije baharabaga batega ngira nawe nyine yazicinze ati ngira yazicishije ati ntoyikubite irakujya ijewe ndeka ndayikubite mwizina rya Yesu ndayikubita aho wawizeye gukubita ijya nzoka ihagaze nayo wumva hari ukuntu yapfuwa kujya kwishuru ubona yamaze gushavura igirirwa n'iyindi jewe ntaja ndasenga nti Imana umfashe nawe abantu bo mu mihana bari bamaze gukungera ku irembo bamwe bari ku rugo uko bariko barabira ku rugo baraba biriko biraba Yesu ashimwe amen mu gusenga harimo ububasha kumva ndiko ndavuga ibi sinkobazi wanje mu gusenga Imana muravyumva amfise umurongo uvuze ko kwambara ibigwanisho bene data aho turiko turaca naho kujanwa n'umuntu afise ibigwanisho bikwiye muravyumva jewe rero ntanakira inkoni ntimwizina rya Yesu Kristo hariho ibintu abantu umuntu yadushinga intaye yavuze ati burya iyo kuragwana n'abadayimoni ukaza kuvuga ngo mwizina rya Yesu gusa hajya ngo n'abadayimoni basigaye none murumva muri ko murasenga bari mu bisigo bacavuga ngo mwizina rya Yesu kuravuga ngo mwizina rya Yesu ndavuga ni mwizina rya Yesu Kristo ndagukubita wanzoka we ndakira igiti n'inguvu nyinshi ndayikubita muganda ndayikubise ikiyaruka gayiruka pfuye hanya rero irutse mugabo ntiyaguye ihagaze yaciye iryama ndasubiza mu nkoni mugabo nkubise rero nkangubita mu mutwe ikirasaduka Yesu ashimwe amen ndayikubita ndayihohosha jewe nti urugamba ruraheze ngira nje kugwana rwa rugamba rwa mwana jewe mama afise amagara make yavyiwe n'ivyo bintu nyene yumva bibaye by'uwo mwana ahandi yari ajyanye ko nyene ko acaraza kuraba uwo mwana ngo aho wizeye ko uwo mwana akira mwizina rya Yesu akira je ndavyizeye ko akira ndasenga kuko aho nyene ndamusiga aho nyene suya kuvyura izo sijya cyari kumara igiruko
amaso akaca aguma ameze ukuboko ngize ukaguma kugizwe. Haragera igihe rero ndasenga ndafata umwanya wo hafi, urumva icyo gitero cyaje nka muri aya masaha, ariko ngoma ndababwiye hashitse isaha 10 nza numva basuye guhamagara ngo yanzoka uri mu irembo birahagaze. Yanzoka mpejeje kwica iri mu irembo birahagaze. Nja ndasura ndimvira erega sinayituriye. Sinayituriye nicyo gituma yagarutse. Jere ndagenda ndasenga Imana n'ubu nyene uracari yayindi ntawe wagiye. Je n'uwinkomezi wanje zizokubita inzoka niwe uyikubita ukayica. Ndagenda zana igiti ndayikubita, umugabo bwawe ukayarifise ubwa mbere sibwo yari gifise, ndayikubise yaciryama ntiyaduze, ariko ubwa mbere yapfuwa nk'imfizi. Haragera igihe ndayikubise ndagenda zana umuriro. Papa cavuga ngo umvira ndababwiye ona hambona baruzi uyu mukobwa wanje n'umurozi ngo n'umurozi yaracishije ngo hajya vuba baja mu bikorane baja gucisha ngo hajya murabona bijya bintu bibaye. Abonye ndayihaye umuriro ntangura kuririmba yandirimba ngo dutonze urugamba tuje mu ntambara, ukwicara ntaco bimaze satana kiriho. Ndayiririmba ndi mu muriro ga murabyumva ko bitari byoroshe, isi ntaho gufina kwari gutonda urugamba nyene. Ndayiturira ntanumva mu mutima ihiye, nja numva mu mutima naje ndumva ko urugamba rurangiye. Ndagenda ndasura ndabyuranya mwana ndamwiyege kuko ndasura ndasenga Imana umwana ni wamutanza mu muryango, ni kandi uyu mwana naho atabwengagira ntiyaramaze kuzana akadumu k'amazi akakazana ngaha muhira, kandi urabona ko akiri muto nta n'ivyaha vyinshi ari bwakore ngo bituma atobohoka. Numva arahubwira Imana nyene bivanye n'ibintu rimwe. Imana ikirankorera ikintu, nyamwana yashotse agira akira, yagiye kumera nk'ukize isaha zine z'ijoro. Muravyumva? Yesu nashimye. Mumfasha gushima Imana yenu. Aho naho biruko muhira naho banka kwihana urabona ko Imana ihari. Naho bavuga ko turabarozi, urumva iyo Imana ikoze ikintu baca babihindura ukundi ngo turabarozi, ariko ntiturabarozi ahubwo dusenga Imana. Muravyumva? Imana iragahezagirwa yarakoze kungwana urwo rugamba, kandi yarakoze kubera hari aho bacagira ngo hega turabera Imana yawe usenga turabe ukuntu bimera. Mugabo rero barabonye ko Imana ihari, muraguma mu gusenga bene data. Gusenga hari mwiki, harimo ububasha bwo kuguruza n'amabohero. Murazi ko ba Pawulo na Basira ko buguruwe no gusenga. Muravyumva? Hanyuma indi ntahe uyu mwene data avuye aha yayivuze. Jewe navuze ntinashinze intahe, mugabo sinashinze intahe ukuntu jewe naho nagwanye urugamba rukomeye muhira sinigeze abavyeyi ndabata. Muravyumva? Ndababwiye ko mama kuva mvutse yari yaramugaye. Ubu ho muri iyi minsi yaciye yarwaye asima, agwara estoma, baragenda baramukora, bamukoze rero kubera yarwaye asima acaguma asonoroka. Ico gihe akiri muri wa karede yasonoroka inshuro 8. Rero haragera igihe urabona icyo Imana yashyizeho, urumva nimba ari urutoki rucitse ukuboko gushobora kugira ingorane. Murabyumva? Rero hamunda kubera bagumye bamusubiramo bamukora babarira, haragera igihe n'umubiri biranga ko baronka umubiri wo guteranya. Hagera igihe n'umukondo barawukurayo. Bawukuye rero ikintu cabaye, uwo mama nagombye kubica mu ncamake. Mama yaciye agwara araremba kugeza aho hantu hari umukondo hatigeze hasura guterana, kubera muri wa karede babona ko biza bigeze ahantu kure, kuko baduharuriye amahera yo kurira muri wa karede baharuye 8,000,000 n'ibihumbi 500. Baca abantu bati naho bohagurisha izo miliyoni ntizokwira. Hagera igihe bati rero abaganga bagerageza kugira ngo bamukure ntagwe muri wa karede. Imana irakora ikintu, ayo mahera arariho mu buryo butoroshe, kuko n'amatongo barayagurishije. Muhiri wacu hari inka 8 bacagurisha inka 6, hasigara inka 2. Urumva rero mama nagombye ndababwire yuko mama yaciye aguma agwaye aho hantu, yageze re gukorora kubera ico gitoboro.
araho tubona amazi ariko aracaha hanze. Rero igihe yava muri wa kareta hayenda byihuse rero ntanumva ubwoba bwinshi kandi ahaga umuntu aba ariko aragwana intambara murayumva kuko muhirande jewe ndi umukobwa kandi gareraho mwabantu muca mubona intambara ntoya mugaca mwiruka mugaca muta abavyeyi biwanyu umwe baba bavuga bati umuvyeyi ni Imana ntoya kamana gatoya. Jewe hagiye n'abantu kubera babonye intambara ndiko ndacamwe bampanuye kandi abo mwishenge babona impuhwe zandiko ndaca bati ahubwo uravaho ugenda uzi iwacu tugutunge tugirene. Mugabo rero hajya shatani namwe atari muravyumva hajya naho wonjana ntizobura gutonda. Hanyuma rero je mugabo nararaba mama aca nditegereza umuvyeyi wanje papa uko ateye none mama ninamusigaha kagenda niyahwera naragiye zompamagara kumuhamba nzi macumva ico kintu. Jewe rero ngoma ndashingira intaye mwabana bamubaha abavyeyi je n'ubu nje mu gikorani ziko nzomara imisi kubera uwo muvyeyi wanje mama ndagerageza kurondera umuntu nzi ko azosigara aho wawe muravyumva nkagerageza ibintu byose bishoboka nkasoroma nkavoma nkasenya ibintu byose ngasigaho kugira ngo n'uwo muntu uwo muntu nzosiga aho hantu nazohava agira ati namusiganye ibyo adashobora kugira ngo ntagire urwamo rusigara inyuma yanje. Ujya muzi nitegura kuza nko mu gikorani nirwa narusha je n'isaha 10 navyise kugira ngo niruke n'utuntu twose shira kandi aho ganda babwirega ntibona ko ndabishira aho umuntu sinjira kwa iyo bati imaze ibihe je maze imyaka 24 mbatiju iyo nzu sindayinjiramo yo kwa papa ashambara ngo wewe woyinjiramo kazoyironka nana mwega ntumva ko ari kibazo ucumenga wotesha gukiruka siko no muri iyi minsi yavuze ati imbonye yo ndimo ihenutse nkabona ubuhoga hano hantu hejuru harakorotse bamara ntewe none uremeje neza nayo hejuru iriko amatiku haya matikura nzosange mvyuka nsanga yandyamyeko rero ntiwogira umutima w'ikigobo c'umuvyeyi nkapfuma nza gusasariya muri sala ati hamwe nobona winjiye muri iyi nzira wewe twe twaratiritse kuko mu gihe hajya bavuga akazika inzigo y'akazika ni ikintu gikomeye kuko maze gukizwa yavuze ati ko wagiye Nyarubuye acavuga n'ayandi majambo ntaje kuvuga bijya bintu by'amacakubiri ati ko wagiye ahantu Nyarubuye aho uzokora ibintu bimeze gute imbere yanje ntibizokwigira binezera bavyumva rero mugabo kubwagakiza ndabigumamo muravyumva rero urumva nako ndababwira ico kintu c'abavyeyi kubaha umuvyeyi yakuvyaye je arashobora kuntuka kancoza naho haba kumuranga abantu bariko bararengana aho bashaka kuvuga ibintu umuvyeyi atashobora kubwira umwana mugabo je ngahora muravyumva kandi bukeye nakira isuka igikorwa kigezweho nkagikora n'icayi ndaha nkamwahira akagenda agafata muravyumva kandi acikorera naho tucikora tuzana ngaho woye ngahibuzibiraho tugikuye hariya muhira hana hafata n'isabune sindayiro Yesu adufashe bana hariho abana badakorera abavyeyi babo umuvyeyi mukorera ubuye rero kubera kugushinga intahe mama avuga ati jewe kuba ndiho kugeza aya masaha ni wewe muravyumva kuko ndondeye injya mu gikoni hari aho nshobora kuraba nti reka ndabe ko ari hafi nca ndavyirukana kabimuha kuko afise icuba cibaryamye kubera ayo magara make yabaye muravyumva Yesu adufashe nizi ntahe zacu bene data kubaha abavyeyi kugira ngo uzorambire mu gihugu ubaha umuvyeyi kugira ngo uzoshike mu ijuru ubaha umuvyeyi je navuze nti sinashinze intahe kuko hari aho ushobora kumva ngo umuvyeyi yangiriye nabi yarankubise yarandaje mu gitoki kandi narakubiswe by'ukuri narakubiswe naraye mu gitoki imvura yaranyagiye gihe kinini mu gitoki je no mu gihe natangura gukizwa kuva ico gihe nari mpeje ishuri ya kane mpeshwe n'ico kibazo ca mama cyo kumugara
kandi ishuri sinajya yansi kwiga mbere narakunda kwiga jewe mugabo mbonye ibibazo mama agwaye agapapa yari Bujumbura ico gihe aje agasanga mu ndimo haraye ngomba ndababwira ikintu ntari bwigere mvuga gikomeye cyabaye ico gihe cyatumye no guheba isuri ntazwe bishuri kubera mama ico gihe yari yavyaca Bujumbura ashasanga ari mukiri aciye amukwega kundi umuntu akwega ikigira urabona umuvyeyi ari mukiri arakwega no hanze imvura yari yaguye ngo niwe wambujije kumera nk'abandi muravyumva izo zose twazigwanye kuko no mu gihe yabavuye Bujumbura hajya umuvyeyi avuga ati ndakumbuye abana mama yacu avuga ati ngaho abana ni muhoki iyo tugende hari ahantu hari haranotse turyama hari ahantu twama turyama tugenda kuryama tumuhunga ubu rero byahacaja ko ikindi kintu cyuko nakijijwe atavyemera muravyumva iyo niyo ntambara nagwara iyo myaka iheze nkiriko ndagwana izo ntambara kugeza n'ubu hariho ibintu rero hari uwundi muntu yigeze kumbarira hari ibintu rero abantu bavuga tuze turirinda kubwira umuntu ari mu ntambara ijambo ryari ryose hari umuntu yigeze kumbarira ngo nawe ngiye ntukijijwe ngo nawe ntukijijwe ngo yaba ukijijwe ngo wajye abavyeyi banyu baba barakijijwe hajya hariho ijambo rivuga ngo nzogira umuntu wazobwira ntubona ibintu byo gukizwa kuba narakijijwe biri mu migambi w'Imana kandi nawe aho warakijwe biri mu mugambi w'Imana si wowe wavyigize si bose babishobora wibaza ko atabandi babikeneye kuba nk'uko kwawe mugabo kuko Imana itaramugeramo ntajambo mpereze ku jambo ry'Imana ariya Zaburi ya 118 ariko mfise amasezerano ko ntazopfa ariko nzobaho kugira nabamaze ibikorwa by'Imana abantu bahabonye badusomere Zaburi ya 118 asome ku murongo wa 17 kama ntihabonye ariko ndobaho nabamaze ibikorwa by'Uhoraho mugeza jewe habitega ko mfa ku mwanya wose ariko sinzopfatara sinzopfa ataragera murabyumva mukabona hapfuye igihe kizoba kigeze izi ntahe zanje rero bene data ndabije mvuga ijambo ndabahanura yuko twokorera Imana neza kuko kubaha umuvyeyi biravuga ubutumwa ariko iyo adokona hariya kwirigara umwanya wose umukobwa gumuhagaze kwirigara jewe kuva nk'ijiro kuva nkiri muto mbaje gucanza ndace muri ibyo bibazo tuzokwigera usanga kwirigara jewe niyo ngiye gusoma ikintu ariko amasaha ku mugoroba ndahaca niruka muravyumva kuko haba hari ibisigo biba bigeze gukora ndahaca niruka sinumva nuko ntekana ndigaho kwirigara ariko gace usanga umwana w'umukobwa hariya kwirigara gace usanga ariko agenda yishimikije abantu b'abatama ndabivuga n'abatama mbere bagomba kumera turi mu gihe cihe nzohera iyo navuze nzomuhushura n'ukuri aje kunyitsitako nzomuhushura ari ibintu abantu barendeka bakarendeka aho udayibona ariko none wa mutama wewe abona imyaka yiwe akaza kwitsita ku mwana bitangana wewe ararondera muri iyo minsi muri iyo minsi haje umuntu kandi uwo muntu yari nk'umutama kuko mu mutwe hari imvi asumba papa acatangura kumfata impuzu wewe umfatiye duhuriye mu nzira mvuye gusenga nahise ishakoshi ya bibiri ntiwamufatiye ndekura urande kwa ndekura wibaza uri mu Mana wibaza ko inkomezi ari indero zikurusha jewe ndamuhushura kandi ntanesha uravyumva
aca avuga ngo genda tuzobonana nawe turi twese ndakuzi wewe. Undi munsi tuguye rero ndamusanga ahagaze ahantu hari gitari afise inkoni ndende ikuze. Muga mu mutima nca ndumva ko nkwiye gusenda ibisigo ko naze numva umutima ukumva ikimeratima. Ntabwo akwanza ngo ha ngo wewe rero ga niyo bariko rakora ibi bavuga ngo ni Imana irakumpaye ikagenda ikumpaye wewe. Iwewe ni kumpaye. Ndiko ndagenda bisa ndengana ariko ndadugura ku isoko. Bisa ndengana bari mu nzu. Atari taza cyamfata uku. Amfate nti mwizina rya Yesu ndekuru. Jeje ncanguma nigendesha buke bukuye gaha turakwiye no kugira ubwenge. Waha rero ga ariko ngenda kugira ngo negere ahantu hari igiti. Ntekereza aba ntabyo gutwenga wewe aravuga ngo byarananiye ngo yamfashe we Shikenya giti cy'umukapi nurande ko ndeku aguma waha navuga ko bihinda ibihe kiti wawe kazitaza n'ubu zose ndayimu mwashura umukubita naje yagiye giti kimeze ukuye hari umukinyoga nyoga ukimukubise bica kimubwira ko acharande kura ngo agumagende kigenda witware muri babahuza nzokwitaba kandi wowe uzotabutsa sije nzotabutsa wewe wababaye ni uzotabutsa ni watabuza nawe nzokwitaba kandi ari ya ntaburiza byaba bikomeye iwe byaba bikomeye uko ndazi ko bazimuca bavyumva ndevye yabicahe rero ubudugana turazihushura muravyumva nta kuzirenda hano kuzihushura tugashinga intahe yemeza neza ko twamenyene Yesu nawe ushitse mu kivurugu nawe ushitse mu bikomeye nta kurendeka ubuye nta kuvuga ngo azovuga ngo dekura ngo azokurekura ntazokurekura kandi satani nawe ariko aramukoreramo hajya barondera wewe ubuzima bw'iwawe kandi ubuzima bw'iwacu na kanisa wabufuye murabyumva noneho ubuzima bwacu nuzi none mwebwe noneho mwega biga murabindusha kurusha murabyumva rero nizi ntaye zanje bene data tumare magabo kugamba twambaye ibigwanishwa byose by'Imana kuko aho turiko turaniga sabi inyama n'amaraso turiko turanigana n'impwemu mbi abakuru zimwe zariya mu kirere n'izaha kw'isi zimwe ziza ziyoberanije no mu bantu basenga murabyumva aha hose muharabira iri joro narenda ndigana bikomeye murabona iri joro riri higabaye ijoro ryoroshe kuri jewe nahajya nicaye hajyaye kubera nyene narenda gwana sinigeze numva ntekano murumvise icyo mvuze no muri twebwe tugabe no mubigira bene data tugabe umuntu wese yambara ikigwanisho amenye Imana yiwe atari yo kwa mama atari yo kwa papa atari yo kwa mwarimu cyangwa kwa pasitori Imana we wakiriye wewe nyene nizi ntahe zanje abazumvise mwese Yesu nabahezagira Mwami Yesu urakoze turagushimiye cyane imbabazi zawe turagushimiye kuri hagati muri twebwe uri kuravuga muririmbye avuze ngo umuriro ku gicaniro muze wame waka ntuzime ngo waribye cyavuga ngo murabuteramira ntuzime ubu naba n'umuriro w'izina rya Yesu n'umuriro w'ibishinga ntahe uradufasha Mana kubatwitangiye bashizeho imyanya y'ibicaniro n'ibyo gushinga intahe ibi bintu ntibizokwigera bizima Mana izi ntahe ntizitwazokwigera zihera bisigaye uzoduhe kurangiza amahoro uzoduhe gushika mu ijuru uzoduhe kuvogera Yorodani tujabuke urakoze urabana natwe muri byose mu izina rya Yesu amen.
ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 amajana 84 amajana 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera